kuko riba rihuriro riba rihuriyemo ibihugu birenga 21 abantu bavuye mu bihugu birenga 21 bavuye mu bihugu bigize umuryango wakomeza. Nakajyo rero keza ku Barundi na cyane abagwizatunga baba abagwizatunga bato canke abisununuye rwaruka n'abandi duhamagarira kwitabirira iryo huriro novuga yo forum économique kugira ngo turonka akajyo ko kushobora gushira ku meza natwe imigambi tuba dufise hano mu gihugu cyacu Burundi ndetse no kurata ama opportunité d'investissement ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bisata nduza butunzi bitandukanye. Nuvuga nti nkuko dusanzwe tubizi igihugu cy'u Burundi kiracari igihugu cyo guhurumbira n'igihugu cyo gushiramo imitahe. Bisaba rero yuko iyo forum économique iryo hwaniro ry'abanyamitahe abadandaje ndetse n'abatanga amafaranga bavuye mu bihugu vyakomeza twogerageza kugira ngo dushobore kugitabirira no gushobora kuzana imigambi natwe dushira ku meza gutyo turonka akajyo ko kuyiganirira no kuyihuza n'abandi baba bavuye mu bihugu vyakomeza. Rero babajije ati mbega muri umuryango hari bidandazwa hoba hariko harakogwa iki kugira ngo hashobore koroherezwa urudandazwa mu bihugu bigize umuryango wakomeza. Byukuri nabivuze nuko icambere umuryango w'isoko rusangi wakomeza ushira imbere mu gushobora gushiraho amapolitike, gushiraho amastrategie no gushiraho ibikorwa byotuma abene gihugu bo mu muryango bashobora koroherezwa mu vyerekeye guhanahana urudandazwa. Ibi navyo bikorwa mu gushiraho integuro nziza z'amategeko no gushiraho imigambi ishobora korohereza abene gihugu n'inyubako ndetse zishobora gutuma dushobora guhanahana urudandazwa hagati y'ibihugu vyakomeza. Aho muca mumva yuko biba akenshi usanga hari amasezerano hagati y'ibihugu bigize n'umuryango wakomeza kugira ngo dushobore na cyane gushiraho inyubako zituma bene igihugu bashobora kunguruza ibyabo no gushobora guhanahana urudandazwa na cyane ku mipaka byoroshe. Ibi navyo bikaba biciye mu masezerano hagati y'ibihugu canke bikaba mu masezerano aba yakozwe hagati y'ibihugu canke muri uno muryango wakomeza. Ikibazo ca mbere wabaje ati muri make mu dusigurira ko komeza ari iki. Komeza n'umuryango w'ibihugu 21 byo muri Afrika. Uwo muryango ukaba wemeranije ibyo bihugu byemeranije hagati yabyo gushobora gushira hamwe ingufu na cyane kugira ngo bashobore kugwiza ubutunzi mu bihugu byabo, bongere bashobore no guhanahana urudandazwa byoroshe ndetse bashobore no guhamagarira abanyamitahe kuza gushinga imitahe mu bihugu bigize uwo muryango w'ibihugu vyakomeza. Isoko rusangi rero yagutse novuga ifise amahirwe kuko murumva ko ibihugu 21 byo muri Afrika bigiye hamwe bica bigira umuryango munini, haba mu ngufu z'abene gihugu ubwabo bagize uwo muryango, haba kandi no mu guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu bigize uwo muryango ndetse no gushira ingufu mu guteza imbere ibisata nduza butunzi mu bihugu bigize umuryango w'ibihugu vyakomeza. Novuga kandi ko ari isoko rusangi ifise amahirwe manini kuko isanzwe iri mu isoko rusangi yindi novuga zone de libre échange tripartite. Iyo soko rusangi ikaba ari isoko rusangi ihuriramo ibihugu bigize komeza, ibihugu bigize Afrika y'ubuseruko ndetse n'ibihugu bigize Afrika y'ubumanuko ariyo SADC. Iryo soko rusangi rero giyo nyabutatu komeza EAC na SADC nuvuga ko ari soko naryo nyene umuryango w'isoko rusangi wagutse ahanini. Ibiharuro vyerekana yuko ndetse no guhanahana ibidandazwa hagati y'ibihugu vya Afrika muri rusangi, ibiharuro vyerekana ko ibice 70% vy'urudandazwa ruhanahana hagati y'ibihugu bica muri iryo soko rusangi ry'inyabutatu
yakomeza EAC hamwe na SADC. Nuvuga kandi ko uyu muryango wakomeza uri mu miryango mu makominote economique mu miryango y'ibihugu bya Afrika minini kuko murumva ko ibihugu 21 bihurikiye mu muryango umwe bihurikiye mu isoko rusangi abari ingufu zidasanzwe. Yabagiye ati kandi mbega nizahe intambamyi ntizibura mu muryango, ariko icambere kiba gikomeye novuga nko nk'intambamyi nyamukuru. Ubwa mbere hariho novuga intambamyi ihurikiye ku mahoro n'umutekano muri ibihugu bigize umuryango wakomeza, aho bigaragara yuko ata mahoro nk'uko mu rurimi rw'ikirundi babivuga umuhoro utamwa. Ari naco gituma rero mubona ko mu byo bashimikira ko ndetse n'intumbero z'abanyenicubahiro abakuru b'ibihugu bahagarara cyane mu kubumbatira amahoro n'umutekano mu muryango w'ibihugu bigize ishirahamwe ryakomeza, kugira ngo dushobore korohereza abashobora guhanahana urudandazwa amahoro n'umutekano, ndetse tworohereze n'abanyamitahe gushobora gukora batekaniwe. Ngire ko nishura n'ikibazo cyo wabaje ati mbega none ko mu bisanzwe komeza twari tuzi yuko ari umuryango ufasha mu korohereza urudandazwa, mugabo mukaba mutubwiye yuko bashimikira kandi no mu byo kumbatira amahoro n'umutekano, nuko hagati y'ibihugu hategerezwa kuba umubano mwiza kugira ngo abakora urwo rudandazwa boroherezwe, kandi hakongera hakabumbatira amahoro n'umutekano kugira ngo utwigoro twose tuba turiko turakora mu korosha no gushobora mu korosha mu byo guhanahana urudandazwa no gufasha abantu kunguruza ibintu n'abantu dushobore kugenda neza hari amahoro n'umutekano. Muca mwumva rero yuko muri uno muryango navuze ko ahanini ushimikira ku nkingi zine. Izo nkingi nazo ya mbere akaba ariyo guteza imbere ubutunzi bw'ibihugu biciye mu bisata nduzabutunzi bw'ibihugu. Ikindi naco nuko kandi bashimikira ko mu kuduza imibereho y'abenegihugu ubwabo kugira ngo bashobore kugira imibereho myiza no gushobora korosha no guhamagarira kandi imitahe ishobora kuza gufasha mu bisata nduzabutunzi by'ibihugu bigize umuryango wakomeza. Ibyo byose rero bigashoboka mu gihe hari amahoro n'umutekano. Yagarutse kandi ku kibazo ati mbega aha mu Burundi twokwirata iki mu byaranguwe n'umuryango w'ibihugu bigize akarere kakomeza. Ku bisanzwe ico novuga nyamukuru kiba gikomeye muri iki gisata c'amasoko rusangi, ubwa mbere ni ugushobora gushiraho politiki twese duhurizako, hagaheza hakajaho strategie twese dushobora guhurizako mu bisata bitandukanye, ndetse hakabaho n'ingingo duheza tugahurizako kugira ngo dushobore gufasha urudandazwa gukora abadandaza bato bato ndetse n'abandi banyamitahe gushobora gukorera muri ibi bihugu bigize umuryango w'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Navuze nti hari byinshi bimaze gukoreka mu bikozwe biciye muri secretariat yakomeza, ndetse ahana navuze cyambere nuko muri ico gisata cyo gushobora korosha no gushobora gushiraho de mechanisme vyotuma urudandazwa goroherezwa. Hariho projet ndetse novuga yatanguye kuva kera muri Office Burundaise des Recettes mu kigo kijeje gutoza amakori, yadufashije kugira ngo dushobore kuja hamwe n'ibindi bihugu dukoreshe systeme imwe ariyo yitwa Sidonia, idufasha guhanahana amakuru hagati y'ibihugu cyane cyane mu vyerekeye ibyo guhanahana urudandazwa. Ibi rero byaradufashije cyane kugira ngo mu gisata cyo gutoza amakori mu Burundi gishobore gushiraho iyo systeme idufasha guhanahana amakuru no gushobora kuraba ibidandazwa byinjiye n'ibisohotse hagati y'ibihugu bigize aka karere kakomeza. Ikindi novuga nuko baradufasha muri mu by'ama procedure
kugira ngo turabe ingene twogenda turagabanya umwanya ababa badandaza canke abunguruza ibidandazwa bamara ku mipaka, bikadufasha gushiraho ubuhinga bwa none ndetse n'inyubako zituma abantu bamara umwanya muto ku mipaka mu gihe baba bariko barajabukana ibidandazwa canke baba bariko bariyunguruza ubwabo. Ikindi novuga nuko nk'iki nari navuze ca régime commercial simplifié izifasha bene gihugu na cane cane batoyi bakora urudandazwa rutoyi utarenga amadolari 2,000 ku munsi, kugira ngo bashobore kurengana umupaka biboroheye ndetse bashobore no kugira amadeclaration yabo bakoresheje iyo régime commercial simplifié, bigaheza bigafasha hagati y'ibihugu guhanahana amakuru no korohereza abakora urudandazwa ruto njabukambibi. Rero iyi régime commercial simplifié irakora novuga hagati y'ibihugu biri muri komeza, ndetse hano mu Burundi tukagomba no tukazoyitanguza ku itariki 30 ukwezi kw'icumi uno mwaka nyene ku mupaka wo mu Gatumba hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bizoza bifasha abene gihugu bahora bagira ibibazo mu madeclaration, ubu abakora urudandazwa njabukambibe utarenza amafaranga 2,000 amafaranga 2,000 by'amadolari ku munsi, bazoheza boroherwe kuko bazogira amadeclaration bakoresheje iyo procedure iri simplifié yoroheje, ibafasha kutamara umwanya munini no gushobora kujabukana ibidandazwa byabo byoroshe. Ikindi novuga nuko mu gisata nyene cyo gutwara nk'abantu n'ibintu turaheza tukumvikana kugira ngo dushireho amategeko twese atugenga ashobora kutworohereza, adufasha no kugabanya umwanya w'aba transitaire abantu baba batwaye ibidandazwa. Hanavuze régime de garantie du transit sous douane yagiyeho mu mwaka wa 2017, idufasha gushobora idufasha na cane gutanga ubutabo bw'inzira ku bantu batwaye ibidandazwa biri muri transit, biri mu nzira bija mu bihugu bigize umuryango wakomeza, bigaheza bigakorerwa mu kigo kijeje gutanga amakori n'amatagisi OBR. Ibyo rero biraheza biragafasha abantu baba ariko barahanahana urudandazwa muri ibi bihugu baciye haba mu muhora muri corridor nord cyangwa muri corridor central, ushobora kutamara umwanya munini mu bigo bitoza amakori n'amatagisi, ndetse no gushobora kuronka ubwo gipapuro gishobora kubafasha kurengana vyoroshe. Bikaheza bikanadufasha no bigafasha n'ibigo bijeje gutoza amakori n'amatagisi mu gushobora gukingira no gutoza amakori n'amatagisi bikwiye ata kwihenda kurimo, kuko haba habaye kuhanahana amakuru biciye muri iyo régime de garantie du transit sous douane y'ibihugu vyakomeza. Ikindi novuga nuko muri iki gisata nyene c'isoko rusangi, nuko musanzwe muzi nko mu gisata c'ubwishingizi twese turakoresha assurance, ariko ico novuga nuko gushika ubu abatwara ibintu n'abantu bakoresha muri iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu bahurikiye mu bihugu byakomeza, baremeranije yuko bokoresha ikarata imwe ariyo carte jaune dukomeza, iheza ikabaha uburenganzira bwo gushobora kujabuka imbibe hagati y'ibihugu bigize umuryango wakomeza. Iyo rero uvuga iyo carte jaune yakomeza iraheza ikagufasha mu gihe wayiguriye mu gihugu kimwe cakomeza ushobora kurengana mu bindi bihugu utarinze kugura iyindi karata. Iyo karata ibiri valable ishobora gukora mu bihugu bitandukanye, umuntu aba ariko yunguruza n'ibidandazwa vyiwe vyoroshe. Ikindi novuga nuko muri umuryango wakomeza twokwirata nuko ku by'ukuri hariho ama institution ari spécialisé yakomeza aza gufasha no mu gihugu cacu c'u Burundi, ndetse amwe akanaterera mu bikorwa by'iterambere. Tuvuze nka Banque de Commerce et de Développement, notanga nk'akarorero mu mwaka wa 2021 niho iyi banki ijeje ubudandaji n'iterambere y'umuryango w'ibihugu bigize komeza washobora kugira amasezerano hamwe na Bankobu kugira ngo ishobore gutanga amafaranga y'ingurane ashobora gusahiriza banki ya Bankobu.
mucamumva yuko ngaho abagwizatunga bo mu Burundi bahatorera koyoko ndetse n'ababasanzwe bakora urudandazwa bagashobora kuhatorera akoyoko. Ikindi novuga nuko hariho amahuriro amwe usanga nayo nyene adufasha kugira ngo amashirahamwe hano mu gihugu cyacu Burundi ashobore kuja gukaburirwa ubwenge cyangwa kugira amaformation atandukanye mu ntumbero yo gushobora kuja novuga ku rugezo rw'ibindi bihugu. Novuga kandi nka Institut Africain du Cuir et des Produits en Cuir isanzwe ifasha igihugu cy'u Burundi mu vyerekeye guteza imbere igisata cyo guhingura ibikorerwa mu nshato n'ibindi. Aha ikorana cyane na Centre d'incubation du cuir iri mu Kamenge. Ikindi novuga nuko hariho na Commission de la concurrence ya Komeza, ni institution nayo ni commission iri spécialisée ifise icicaro i Malawi. Aha naho yaradufashije mu buryo budasanzwe kugira ngo dushobore gushiraho ibwirizwa rigenga ibi vy'urudandazwa novuga les pratiques commerciales gufasha abantu guhayanirwa ku isoko mu gisata c'ubudandaji, ndetse novuga ni naho havutse ibwirizwa rigenga ibya concurrence mu Burundi, hongera haranavuka na Commission de la concurrence no mu gihugu cacu c'u Burundi. Iyi rero ifasha ahanini kugira amatohoza mu vyerekeye urudandazwa no mu vyerekeye amahinguriro kugira ngo ifashe abantu gushobora kuja ku isoko bashobora bashobora guhiganwa bafise amahirwe angana, ndetse bongere bafashe n'amahinguriro mu gihe biba bikeneye ko biyunga n'ayandi mahinguriro canke biyunga n'abandi banyamitahe gushobora kubikora mu muco mu muco bakurikije amategeko igihugu kiba cashinze. Iraheza rero iyi Commission de la concurrence igafasha mu vyerekeye amatohoza, hanyuma igaheza igatanga raporo kugira ngo igihugu ubwaco gishobore gufata ingingo bivanye n'ayo matohoza kiba cagize mu vyerekeye urudandazwa mu masoko ndetse no mu gushobora gukingira abaguzi muri rusange. Ikindi novuga nuko ntanze nk'akarorero hariho Société de réassurance de la ZER. Iyi nayo leta y'u Burundi yari yemeje gushiramo umutahe muri Société de réassurance de la ZER biciye mu shirahamwe Sokabu na Bipor. Uno musi akaba ari novuga shirahamwe ry'ubwishingizi bw'ibihugu bigize umuryango wa Komeza bishobora kwishingira abantu mu gihe bagize ingorane, ndetse ryama rikorera hamagarira n'abantu babishoboye gushobora kugitura kugira ngo rishobore kubafasha mu gihe bagize ingorane. Burundi rero bukaba buserukirwa na Sokabu na Biko muri iryo shirahamwe ry'ubwishingizi, kandi uno mwaka akaba ari na Sokabu novuga ko itwara amanama akorwa ni Société de réassurance de la ZER. Hariho wabaje ati mbega ingenzi zo kwitega iki kuri iyi nama y'abakuru b'ibihugu zoba muri uku kwezi. Icambere novuga kubona igihugu cy'u Burundi carizewe n'inama y'abakuru b'ibihugu gira 22 y'ibihugu bigize umuryango wa Komeza, nicerekana yuko igihugu cy'u Burundi kiba gifise icizere mu makungu, hanyuma kikerekana kandi ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa. Murumva rero kwakira abantu bavuye mu bihugu bitandukanye birenga 20 vya Afrika, ndetse no kwakira ibikorwa nk'ibi ni ingirakamaro ku gihugu cyacu cy'u Burundi, kuko biradufasha mu myiteguro kuja ku rundi rugezo rwo kwakira amanama akomakomeye. Icambere, ica kabiri nuko duheza tukakira ingenzi, gutyo abakorera mu bisata byo kwakira ingenzi n'ibisata byo korohereza ingenzi nabo bagaheza bakahatorera koyoko. Rero novuga ko mu gisata c'ingenzi abara akaryo ntangere ko gushobora
guhamagarira ingenzi ziba zaje muri iyo nama kurata ibyiza by'u Burundi, les opportunités d'investissement ziba zihari, na cyane mu gihe tugirirwa amahirwe ko hazoba hariho na forum économique, ihuriro ry'abanyamitahe, abadandaji ndetse n'abatanga amafaranga, rizoba ku tariki ya 28 ku kwezi kw'icumi umwaka nyene, mu nteguro y'iyo nama izohuza abakuru b'ibihugu. Murumva rero ko kazoba ari akaryo keza ko gushobora na twebwe ku nk'igihugu cy'u Burundi gushobora gushira ku meza muri iyo business forum, muri iyo forum économique, kurata les opportunités d'investissement z'igihugu cyacu Burundi, ndetse no gufasha abagwizatunga b'abarundi gushobora guhura n'abandi bagwizatunga bo mu bihugu bivuye mu muryango wakomeza, gutyo bagaheza bagahanahana ivyumviro, ndetse binashobotse bagashobora kuganira imigambi n'imigabo bashobora kurangura muri kazoza mu ntumbero yo gushira mu ngiro amasezerano y'ibihugu bigenga ubumwe ibihugu bigize umuryango wakomeza. Mu bijanye no gutegura iryo huriro ry'abagwizatunga ry'abanyamitahe ndetse n'abatanga amafaranga, nuvuga ko ari igikorwa naco nyene gikomeye, uko riba rihuriro riba rihuriyemo ibihugu birenga 21, abantu bavuye mu bihugu birenga 21 bavuye mu bihugu bigize umuryango wakomeza. Nakaryo rero keza barundi na cyane abagwizatunga, baba abagwizatunga bato canke abisununuye wabo rwaruka n'abandi, duhamagarira kwitabirira iryo huriro novuga yo forum économique, kugira ngo turonka akaryo ko kushobora gushira ku meza natwe imigambi tuba dufise hano mu gihugu cyacu Burundi, ndetse no kurata ama opportunité d'investissement ari mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu bisata nduza butunzi bitandukanye. Nuvuga nti nkuko dusanzwe tubizi, igihugu cy'u Burundi kiracari igihugu cyo guhurumbira, n'igihugu cyo gushiramo imitahe. Bisaba rero yuko iyo forum économique, iryo hwaniro ry'abanyamitahe, abadandaji ndetse n'abatanga amafaranga bavuye mu bihugu vyakomeza, twogerageza kugira ngo dushobore kugitabirira no gushobora kuzana imigambi natwe dushira ku meza, gutyo turonka akaryo ko kuyiganirira no kuyihuza n'abandi baba bavuye mu bihugu vyakomeza. Korosha urudandazwa ndengambibe ndoba bo muri Wenesha. Aha ico no mubwira nuko muravye mu biharuro bitangwa biragaragara yuko igihugu cy'u Burundi gifitaniye novuga kigirana urudandazwa ndetse n'ibihugu byo mu karere kagize umuryango wakomeza. Ahantu utanga nk'akarorero ku biharuro byo mu mwaka w'2020 byerekana yuko, ndetse n'ibiharuro byo mu myaka yagira kurikira, birerekana neza yuko igihugu cy'u Burundi gihanahana urudandazwa cyane, ubwa mbere n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Kenya, igihugu cya Uganda, igihugu cya Zambia, ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse n'ibindi bihugu bigize akarere umuryango w'ibihugu bigize komeza. Rero novuga ni nivyo ivyo dusumira muri ayo masoko yo mu bihugu bigize umuryango wakomeza biracari byinshi kurusha ibyo dushora, kuko ibiharuro vyerekana yuko ku by'ukuri ibyo dushora ari byo bike, bigaragara yuko ibyo dushora ari byo bike, aho ibiharuro vyerekana yuko ico no kwitwa balance commerciale y'igihugu cacu iri hasi cyane, kuko dushora hafi miliyoni 45 z'amadolari, ariko ivyo tuja gusumira muri ayo masoko bikaba vyababa miliyoni 180. Muca mumva yuko hakiriho ikinogo kinini hagati y'ivyo dushora n'ivyo tuja gusumira muri ayo masoko mpuzamakungu. Ari naco bituma rero twama turiko turahamagarira abarundi kumva yuko kwinjira muri iyi miryango y'amasoko rusangi nk'igihugu tugendayo kugira ngo twagure imbibe
z'abagwizatunga bo mu gihugu cacu Burundi bashobore kuronka amasoko aho bashorera ivyo bimbuye. Tugaca tubahamagarira rero gukomeza umurindi wo kugwiza umwimbu na cane ku biterwa njabukambibe bigaragara yuko bifise amahirwe muri iryo soko rusangi ryakomeza, ndetse bikongera bikagira n'amahirwe mu nyabutatu y'isoko rusangi komeza EAC na SADC, kugira ngo dushobore kugwiza natwe ibyo dushorera hanze, gutyo balance commerciale yacu muri aka karere kakomeza ishobore kuduga. Iki rero ni igikorwa ca misi yose hejuru y'utwigoro leta ibiri kurakora. Tubandanya duhamagara bene igihugu kugwiza umwimbu no kugwiza ibyingurirwa hano mu gihugu cacu Burundi bikwije ibisabwa byose bizirana cyane utunenge, kugira ngo bishobore guhungurumbirwa muri aya masoko rusangi tuba turimo. Abari amasoko rusangi mugabo n'amasoko kandi duhiganirwamo n'ibindi bihugu bisaba kwitegura no gushira ingufu cyane mu hingura no mu gushobora gushora ibishobora guhayanirwa kuri ayo masoko. Ari wabaje ati mbega Burundi umwene gihugu muto yo kwitega iki kuri iyi nama y'abakuru b'ibihugu igiye kuba. Ku by'ukuri ca mbere umwene gihugu muto yo kwitega ko nuko kwinjira mu muryango w'isoko rusangi ryakomeza n'ukwagura imbibe z'amasoko hejuru y'amasoko hano mu gihugu cacu Burundi. Nukuvuga ngo tuba duhaye akaryo umwene gihugu wese ushobora kuronka isoko ashobora gushoreramo ivyimburwa vyiwe mu gihe yaronse umusaruro mwiza. Ico ni ca mbere. Ikigira kabiri nuko igihugu iyo kibaye nyabagendwa aba ari cizere ku gihugu, bivuga yuko ico cizere haraza ingenzi zitandukanye ndetse zikaza mu gihugu cacu Burundi zikabona ivyiza by'u Burundi, zikabona aho zishobora gushira imitahe mu gihugu cacu Burundi, gutyo bigashobora kuzanira akamaro umwene gihugu uwo ari we wese. Rero novuga nti kuba dushobora gukoranira mu gisagara ca Bujumbura ari ibihugu 21 bizoba bihahuriye, murumva ko ubwa mbere n'abene gihugu bwabo bazomenya isoko rusangi ryakomeza, bamenye uturusho bashobora kuharonkera, bamenye n'amahirwe bashobora kuronka muri iri soko rusangi ryakomeza. Ari naco bituma tubahamagarira na cane abajeje kumenyesha amakuru bandanya bamenyesha abene gihugu vyerekeye isoko rusangi, kuko nivutse uno munsi. Murumva ko yavutse mu mwaka w'1981 n'uno munsi kabihari neji kazobihari. Bisaba rero ko twitegura kugira ngo dushobore kuvyaza umusaruro yinjira ry'u Burundi muri uwo muryango w'isoko rusangi ryakomeza. Ikindi naco novuga, hazoba hariho amanama atandukanye ashobora kubera hano mu gihugu cacu Burundi canke n'abandi bakaja kuyagirira hanze. Mugabe ikiba gikomeye nuko mu gihe hariko harafatwa ingingo, ku by'ukuri abaserukiye igihugu baraheza bagahagararira inyungu z'umwene gihugu w'umurundi mu ngingo zose n'amapolitika bariko arashirwa mu ngiro muri uwo muryango w'isoko rusangi ryakomeza. Hari wabajije ati mbega muri uwo muryango hari bidandazwa hoba hariko harakogwa iki kugira ngo hashobore koroherezwa urudandazwa mu bihugu bigize umuryango wakomeza. By'ukuri nabivuze nuko icambere uwo muryango w'isoko rusangi wakomeza ushira imbere mu gushobora gushiraho amapolitike, gushiraho amastrategie no gushiraho ibikorwa vyotuma abene gihugu bo mu muryango bashobora koroherezwa mu vyerekeye guhanahana urudandazwa. Ibi navyo bikorwa mu gushiraho integuro nziza z'amategeko no gushiraho imigambi ishobora korohereza abene gihugu n'inyubako ndetse zishobora gutuma dushobora guhanahana urudandazwa hagati y'ibihugu vyakomeza. Aho muca mwumva yuko biba akenshi usanga hari amasezerano hagati y'ibihugu bigize no muryango wakomeza, kugira ngo dushobore na cane gushiraho inyubako zituma bene igihugu bashobora kunguruza ivyabo no gushobora guhanahana urudandazwa na cane ku mipaka vyoroshe. Ibi navyo bikaba biciye mu masezerano hagati y'ibihugu canke bikaba mu masezerano aba yakozwe hagati
y'ibihugu canke muri uno muryango wakomeza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1981. Ni ukuvuga ngo uno munsi inama y'abakuru b'ibihugu yahisemo yuko inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta ibera hano mu gisagara ca Bujumbura. Ntibisigura yuko ariho umuryango ukivuka, ahubwo umuryango wamyeho. Kiba gikomeye nuko abagize uwo muryango, abenegihugu bagize uwo muryango bumva yuko kuba mu muryango wagutse w'ibihugu vyakomeza hariho uturusho tudasanzwe mu vyo korohereza urudandazwa no gushobora gushiraho imigambi n'imigabo ituma abenegihugu bashobora koroherezwa mu guhanahana urudandazwa. Novuga ko dukuri abari ibihugu bigiye hamwe kugira ngo bishobore gushigikirana haba mu bisata bitandukanye, na cyane cyane kugira ngo ibihugu bwabyo bitera imbere, byongere biteza imbere n'abenegihugu baba muri ivyo bihugu. Mu gushigikirana rero biri mu mice, ntibiba biraba igisata c'ubudandaji gusa, hariho gushigikirana mu gushiraho amapolitike no mu gushigikirana mu gushiraho imigambi n'imigabo ishobora gutuma haba imigambi ishobora gufasha abenegihugu mu bisata bitandukanye. Ahantu uvuga nko mu gisata cyo gushigikirana mu by'inyubako, aho hashobora haba imigambi uvuga yo gushiraho amabarabara ahuza ibihugu n'ibindi, canke gushiraho ibindi uburyo bwo kwiyunguruza no kunguruza ibidandazwa ndetse no kwiyunguruza kw'abantu bishobora gufasha abantu gushobora guhanahana ibidandazwa byoroshe. Ikindi no uvuga mu vyerekeye urudandazwa nuko habaho korosha no gushiraho uburyo bushobora gutuma guhanahana ibidandazwa byoroha, na cyane cyane mu gukuraho inzitizi zose, zaba inzitizi z'amatagisi n'amadwane ndetse n'izindi nzitizi zishobora kuba mu nzira canke ku mipaka abenegihugu bariko bariyunguruza bongera bunguruza n'ibidandazwa byabo. Rero novuga nti kuba mu muryango w'ibihugu vyakomeza ni bisata byose biba bihamagariwe gukora kugira ngo dushobore kubyaza umusaruro iyinjira ry'Uburundi muri uwo muryango wakomeza, na cyane cyane ko ibihugu biba bihamagariwe gukora kugira ngo biduze umwimbu bishobore guhanahana urudandazwa. Ubwa kabiri no gushiraho imigambi ndetse n'amaproje ashobora gufasha abenegihugu mu by'iterambere, na cyane cyane mu gisata c'amahinguriro kugira ngo abenegihugu bashobore kubaho ndetse no gushuronka ibyo bashobora gushora mu isoko ryakomeza no mu yandi masoko hanze yakomeza. Rero novuga nti kuba mu muryango ntibivuga ko ari ubushigikirana mu gisata c'ubudandaji gusa, haba hariho ibindi bisata bindi byaba vya politike, gushigikirana mu vya politike canke gushigikirana mu migambi yindi ndetse n'amaproje regionaux ashobora gutuma ibihugu bishobora kuja hamwe kugira ngo birabe ko hajaho ivyotuma byose umwenegihugu yoroherwa, na cyane cyane mu vy'inyubako. Ikindi novuga nuko habaho no gushigikirana mu byo kugarura amahoro n'umutekano, ndetse mu gihe bigaragaye yuko hari uwo badurumbanije igihugu kiniki muca mumva yuko ni gisata kiba cagutse, ibihugu biba vyagiye hamwe kugira ngo bishobore gushira ingufu hamwe mu kuramira abenegihugu bagize umuryango wakomeza ndetse mu bisata nduzabutunzi bw'ibihugu. Y'uru rubanza rudasanzwe rwo kwakira inama y'abakuru b'ibihugu gira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bagize umuryango w'ibihugu vyakomeza, novuga ko isa niyimaze gutera intambwe, kuko murazi yuko mu kwezi kw'icenda twasinya amasezerano hamwe na secretariat ya komeza yemeza yuko hagiye gutangura imyiteguro nyezina yo gushobora kwakira inama igira 23 y'abakuru b'ibihugu n'amareta. Imyiteguro rero mu bikorwa byose bizoba mu nteguro y'iyo nama bisa n'ibiri ku musozo, kuko dusigaje iminsi mike, ndetse ibikorwa vya mbere bikazotangura kuva ku itariki hariho izoba business forum ya forum economique izoba ku itariki ya 28 ukwezi kw'icumi no mwaka nyene,
hanyuma bukeye hace hakurikira inama y'abashikiranganji mu byo bajeje harimo imigenderanire ndetse n'ibindi bihugu. Muca mumva yuko imbere yaho muri iyi ndu nyene turimo hategerezwa kuba hariho inama z'abahinga ziriko ziraba zibera hano mu gisagara ca Bujumbura. Rero novuga nti imyiteguro yatanguye kera, ahubwo tuza turi nyezina mu gushira mu ngiro imyiteguro twateguye kugira ngo itariki ya 31 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2024 isange twiteguye. Accord de siège amasezerano arategekanya neza ingene imyiteguro igenda n'uruhara rw'umwe wese, yaba leta y'u Burundi ndetse na secretariat yakomeza umwe wese cajeje kugira ngo dushobore kwitegurira neza iyo nama izobera hano mu gihugu cacu Burundi, kandi nta nkeka yuko izogenda neza, ndetse tugahamagarira n'abanyagisagara muri rusangi ushobora kwitegurira ingenzi ziza zimwe zarashitse hano mu gihugu cacu Burundi n'abandi bariko baraza. Bahamagara n'ibisata byose vya leta, baba bakorera ku yinjiriro ry'u Burundi ndetse n'abandi bose kugira ngo bashobore gushira ingufu hamwe, dushobore kwakira ingenzi ndetse bave ngaha babonye ingene abarundi dusanzwe twakira neza. Ikindi nuko duhamagarira abanyagisagara mu gisagara ca Bujumbura, kuko hejuru y'ayo manama abantu bakenera kubaho, bakenera kwiyunguruza ndetse bagakenera n'ibindi byose bishobora kubafasha kubaho neza hano mu gisagara ca Bujumbura. Tubahamagarira rero kushobora kwerekana kagatima k'abarundi ko kwakira abantu neza, ndetse na cane mu gutanga des services de qualité, aho bazorara, aho bazofungurira, mu byo bazokenera byose, kugira ngo dushobore kwakira abantu neza nkuko dusanzwe tubikora.